Haleluya. Kabaramukije mwese bene data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwese muranzi ndibatwana Yasire umukozi w'Imana Imana yahagurukije muri kino gihe kidasanzwe. Ndibuka Imana itangura kumpagurutsa cyane kuyikorera mu buryo bugaragara bijanye n'ibintu by'ubuhanuzi n'ubuvugishwa kenshi kandi ubuhanuzi bw'ibintu biteye ubwoba bikomeye. Natanguye nari muri university, nari muri kaminuza, ndi mu mwaka wa gatatu, mpejeje umwaka wa gatatu ninjiye mu mwaka wa kane wa kaminuza. Niho Imana yampaye umuhati wo gusenga cyane, uko ninjira mu masengesho nsenga nisondesha cyane, Imana ikampishurira ibintu kandi bimwe ku bantu binakomeye cyane, ku buryo bw'uko abantu bose bavuga bamwe bakavuga bati ibyo bintu uvuga biteye ubwoba, bavugisha ibintu biteye ubwoba, kandi wewe atundi munsi ati no gufunga bazohava bagufunga kuko ukora ku bintu bikomeye abantu bakora, donc abantu bose baba baratiye. Hanyuma ntangura gusenga, nibuka nsubira mu masengesho mbwira Imana ntingabire yinyake Mana, sinja kwiteranya n'abantu, jewe mbaba umwasi w'abantu, ivyo bintu bituma abandi yongabire yo kuvugishwa, yongabire yo kwerekwa ku bintu bikomeye, nuyinyake. Abandi bavugishwa ku vyoroheje, abandi bavugishwa ku vyo vyapokea mibaraka, nimwakira amazu, nimwakira amaviza, nimwakira imiduga, mugabo jewe nkavugishwa ku vyaha vy'abantu, ibintu bikomeye vyimbitse vy'abantu bakora, akaba ari Imana imishurira kandi kambwira ngo genda ubabwire. Ubu rero muri kino gihe Imana yafashe ubuhanuzi mba ndiko ndavuga mu butumwa bwiza nka bwa rogisa kugira ngo ndaburungike n'amahanga yose. Kiretse uw'Imana ibibwiye ngo genda umubwire umushikire, nibo ngenda akashikira, kandi kenshi ntibiba vyoroshe, biba ari ibintu biteye ubwoba, biba ari ibintu bikomeye cyane. Ariko ndibutse Imana tugeze ngaha, nariko ndanabaharura burya abantu mwashitse kare, numva ijwi rirambwiye ngo mbega urabona yuko Sodomu na Gomora ngo yoba ngo hari abantu igitigiri kingana n'iki caje gusengera igihugu. Nico gitigiri ca nyuma Imana yasavye, Aburahamu yasavye Imana ngo nisanga abagororotsi 10 ati muri kirya gisagara ca Sodomu na Gomora uraza kukirimbura. Imana ivuga ngo nisanga abagororotsi 10. Yatanguriye ku 50, aramanuka 45, agenda ku 30, aja ku 20, ahereza kuri 10. Hanyuma Imana ishagenda, mugabo isizi mubwiye ngo ninabasangaho by'ukuri bafise umutima utanduye, hari abagororotsi baririra ibyaha bikorerwa muri kirya gisagara, sinza kurandura igihugu, ati igihugu ndaza kukizitirira. Mugabo malheureusement ikibabaje, abo 10 bagororotse nabo yabonye. Abo 10 bagororotse Mana ntiyababonye, yasanze ari umuryango umwe gusa wa Loti. Naho nyene ubisomye muze gusoma ku mwitanguriro muze kubiraho ngo aca abamarayika bamaze gushika kwa Loti, ngo hanyuma ngo abantu bo mu gisagara barabashwa badukira, baza kubabwira ngo nuduha ivyo bigabo vyinjiye ngaho iwawe. Abantu bamenyereye gukora ibintu vy'ubusambanyi, abagabo ku bagabo n'abagore ku bagore, babona abandi bagabo batari bamenyereye, batuye umunsi barya nibo turarako, nubaduhe wewe Loti. Loti aravuga ati ndafise abakobwa banje bakiri isugi, bataramenya icitwa umugabo, ni mu batore, mwoye gufata abashitsi mutanazi. Loti ubwiwe ntiyari bwana bamenye nawe, yazi ko ari abamarayika, kandi n'abo bantu ntibari bazi ko ari abamarayika. Loti yari umugororotsi, n'ivyo yararizwa agatuntuzwa n'ivyaha biriko bikorerwa mu gihugu ciwe, ariko ntiyarazi abo baje bambaye ishusho y'umubiri, baje bambaye nk'abagabo bose bo mu gisagara, mugabo yarazi ko abamarayika bamugendeye. Agenda kunegosya kubw'urukundo, yavuga ati singomba ko abantu b'abashitsi banje binjiye iwanje boranduka, ati mubagirire nabi, reka ndabaha abakobwa banje. Umuntu akemera agatanga abakobwa biwe kugira ngo abashitsi yakiriye barokoke, mugabo ngo baramwangira. Urumva no kuvuga iki? Mu yandi majambo, hari ivyaha abantu bashobora gukora, Imana ikavyihanganira kugeza naho bagera kw'isunzu ry'inuma canke kw'isimbo ry'inuma, niko bavuga. Ibaza abantu mu Kinyarwanda aho bavuga ngo gutinga, bakagomba gutinga abamarayika. Nuko barasambanye
ubusambanyi burabarenga abagabo ku bagore, ubusambanyi burabarenga abagore ku bagabo, ubusambanyi burabarenga abagabo kuri bo nyene, abagabo ku bagabo n'abagore ku bagore. Barondera rero ko no kuza gusambanya abamarayika bazanye jugement, bazanye igihano mu gihugu. Mugabe ico nkundira Imana nuko nubwo vyashitse akasanga akiri umugororotsi umwe rose, Imana yaramuzigurije. Haleluya. Numva ijwi rimbwira rero ngo mwebwe mufise igitigiri ngaha mwaje uretse uwaciye aza mu nyuma, muri igitigiri kingana nico Aburahamu yari yasavye ko Imana yozitirira Sodomu na Gomora. Nimba dufise imitima yejejwe, nimba dufise imitima itunganijwe, Imana ishobora gutabara igihugu, Imana ishobora gutabara amashengero yacu, Imana ishobora gutabara imiryango yacu. Kandi ntibisigura ko abitegerezwa guhanwa ikibaziguriza nibaguma baganiriza Imana, kuko barya abagabo ndakeka iyo bavuga bati by'ukuri Lord, abantu tubonye binjiye iwawe, tubonye abantu badasanzwe, reka batubwire ikibazanye basi tucumbe. Barya amarayika bari kuvuga bati ni ukuri tuje kuraba ibyaha bikorerwa ngaha. Barya abagabo iyo bihana by'ukuri Imana iri kubababarira. Mugabo kubera ubugarariji nuko Imana yari yamaze kugomba kubarekurira k'umujinya wayo, Imana ihitamo kugira ahantu bahitamo bo nyene kuvuga bati reka dusesekaza akadoze ka nyuma k'ikiri, tugende kurongora abamarayika, turongore abantu bavuye mu ijuru, ati nibo dusigaje kuko abantu bose twarahojeje, twarabonye ivyabo. Rero twegukina n'icaha bene data, twegukina n'icaha. Imana ishimwe cyane. Murabona ko iyi misozi dusengera ni misozi indwi, kandi muri iyi misozi indwi Imana yakintahuje irambwira ko muri iyi misozi indwi dusengera hari umusozi w'ishengero, kandi ishengero abantu bitwa abakozi b'Imana, aba bishop, pastor, abakozi b'Imana barahari mu ishengero. Kandi iyo misozi nyene ni nayo Satani agwanira ko nyene. Satani arayishaka n'Imana ikayishaka. Hari umusozi w'isengero, hari umusozi wiswe uwa politiki. Hamwe usanga muri kino gihe n'abantu bari bavuye mu ishengero bakijijwe, bagera ahantu ugasanga urarondera umukizo n'utamukizo ukabona. Kubera iki? Abantu benshi ntirumve ko jewe n'iki kintu Imana yarinze kungabisha, kuko iyo ngabire yo kuvugishwa nababwiye Imana yampaye nta nubwo ipfa kwaduka igihe icyo aricyo cyose. Haragera igihe si uwo ari we wese Imana imbwira ngo mubwire oya. Haragera igihe Imana ikantuma ku muntu canke ku bantu, hanyuma navuga uko babifata, abagombye kwihana bakihana, abagombye gupinga bagapinga. Mugabo jewe si jewe mba ngomba kuja gushitsa ivyo Imana yavuze ku bantu. Ico bikora gusa ndaririra Imana kugira ngo Imana itabara abantu, Imana ntibarandura. Hanyuma ugasanga rero tuguma turira tuvuga tuti none Mana niki kitagenda neza mu gihugu, niki kitagenda neza mu ishengero, niki kitagenda neza mu miryango. Ko mwibuke ko ivyo byose ari misozi, hari ishengero, hari igihugu, hari ubutunzi, hari imiryango, hari indero y'abana, hari ibimenyesha makuru, hari n'uyu musozi wa nyuma w'indwi w'imico n'akaranga. Ivyo byose bifise abantu babijejwe, kandi ntiwibaze ko abantu benshi babijejwe muri ayo madomene yose. Ntiwibaze ko bose n'abapagani. Mugabo reka ndakubwire ikintu cabaye itandukaniro hagati ya Yosefu hamwe n'abandi bantu b'abanyabwenge bari muri Egiputa. Yosefu yize kwisunga Imana kuva akiri mutoya, yiga kwisunga Imana no kwisunga mpwemu yera. Iyo umuntu adafise mpwemu yera, ushake ube umuntu afise amatitire n'amagrade ameze gute, kutagira mpwemu yera. Mwibuke ko Yesu yavuze ngo sindabasize nk'imfuvyi, sindabasize mwenyene, ndagiye jewe nk'Imana umwana. Mugabo nzoca ngaruka mu yandi majambo, ngaruke ndumufasha. Mu yandi majambo ndabarungikira umufasha. Mwese murazi umufasha akamaro kiwe. Mu bisanzwe umuntu twese turabakenyezi ngaha, mugabo murazi umukenyezi ari mu rugo ingene ibintu biba biri ku murongo. N'umugabo atashe agasanga umukenyezi wiwe ari mu rugo, ibintu byose biba biri ku murongo. Kandi iyo hatari umufasha, iyo hatari umukenyezi, burya hari ibintu byinshi bipfa. Kuko abagabo n'abantu twokwita bari makro, donc n'abantu baraba ibintu
nini cyane. N'abantu baraba ibintu binini nko kubaka inzu, kugura imodokari, gukora imigambi nyene minini, kuja gusaba ubuzi bwabo wede masoko, kubaka, bwo kugira ante. Ariko ibyo kumenya ngo hariya mu gikoni harakenewe gukuburwa, hariya muri kwaya kabati muri saro harakenewe gukuburwa, ibitangurirwa birakeneye gukurwa mu nzu, harakenewe isuku. Ivyo kenshi abagabo ntavyo bamenye. N'utuntu tw'udupeti detaye, tuntu duto duto, mugabo dushobora gutera agasembwa. Dushobora gutera agasembwa inzu yose, iyo abantu boze bagasanga hari imyanda, hari imicafu, ikirato kiri ku meza, gome ifurusheti iri ku meza, ku ntebe aho abantu bicara, n'ibindi ibintu vya desordre. Umufasha rero aregeranya utuntu twose tubi, Imana ikakubwira, umufasha akakubwira ati harya hantu rero uri kuratumbereza amaso ni habi, Imana igomba kutaraba biriya bintu, sivyo? Ugenda ukorera Imana muri irya domaine Imana yaguhaye, nimba ari muri politiki, nimba ari mu gisoda, nimba ari mu gipolisi, nimba ari mu mashure, uba umwigisha mwiza, ubwire abanyeshuri indangagaciro za Kristo. Mugabo ugasanga ivyaha malheureusement bitera vyiyongera. Kubera iki? Iyo kenshi umugabo atumviye umugore, ari umugore w'umusenzi wewe, ibintu vyinshi birapfa, mu vy'ukuri birapfa. N'amaproje menshi ashobora gukora, umugabo atumviye impanuro z'umugore. Simvuga babagore kuko hari abagore bataye ibanga, bataye umurongo, batacumvira mpemu yera ngo babaze ico mpemu yera agomba. Mugabo ari umugore asenga akabaza mpemu yera, akaba yuzuye mpemu yera, impanuro ahaye umugabo wiwe, umugabo ayikurikije, urugo ruragira amahoro kandi ruragenda neza. Niko natwe mpemu yera yaje nk'umufasha wacu kugira ngo aduhanure. Mpemu yera ntagomba umuntu azorimbuka mu bisanzwe, mpemu yera ntagomba umuntu azorwa muri gihenomu. Ariko mpemu yera icyo akora, iyo umwankiye akakuburira akavuga ati yewe mukenyezi iburimwo sindabishaka, yewe mushinga ntahe iburimwo sindabigomba, idata yandungitse ntavyo akunda, ibi bireke, irya nzira yivemwo, ukaguma ugaramira. Ni nk'uko umugore areka umugabo we bakavuga ati ko ndaguhanira ukanga, kora ivyo ushaka nta ngorane. Mugabo aho biza gufuba, jewe ntituza kuba turi kumwe. Na mpemu yera ariko akora, iyo ahanura abantu akaba ariko akebura abantu kenshi, akababwira ati yewe ndagomba ndakubwire wa muntu, iyo nzira uri kurajana nicika, iyo nzira uri kurajana, nubwo wowe mama si uri kuravuga ubutumwa bwiza, mugabo hari ivyo Imana ikugaya, hari ivyo Imana ikubona ko ari bibi, vayo ugende mu nzira nziza. Hanyuma ukanka, uyo uri kuragenda ugarariza mpemu yera, mpemu yera aratinda akaguruka akigira. Amaze kwigira ivyo uba urimo vyose, mpemu yera ntaba arimo. Niyo ngorane rusanga dufise mw'iyi misozi twahawe gusengera, kugira ngo dushobore kugira ngo habe impinduka mu bantu. Ugasanga mugabo turiko dusengera abantu batacumvira mpemu yera. Nta kintu kibabaje nko guhanura abantu ntibumve. Mpemu yera nta kintu kimubabaza. Yesu, Imana yavuze ngo iki ahandi hantu muri mwitanguriro, Imana iravuga ngo mpemu wanje ntazokwama ariko aranyinyurana n'abana b'abantu, ati n'imyaka yabo yo kubaho ndayikaze ndayigabanije. Burya twagabanirijwe imyaka kubera nubwo Adamu na Eva bacumuye urupfu rukinjira, ubundi bararamba kuko nta vyaha vyari bwiyongera. Mugabo uko ivyaha vyateye vyiyongera, ivyaha bigatera biba vyinshi, ivyaha bigatera biba bikomeye cyane. Nagomba ndakubwire ngo haragera igihe mpemu yera akigira akavuga ati sinshobora kuyinyurana n'abana b'abantu, reka nabareke barongora ubuzima bwabo uko bagomba, ibisigaye jewe ati nzotanga raporo yuko ab'Imana wampaye kugira ngo bashobore kuza ngo ndabarongore. Baranyangiye, yego erega mpemu yera aragenda agatanga raporo, yego aragenda agatanga raporo akavuga ati ewe Mana data, ati mu vy'ukuri urya murongozi w'ishengero kanaka, urya muririmbyi kanaka, urya musenzi kanaka, urya murongozi w'ibintu kanaka washinze, ati yaranyangiye ntanyumvira,
ati jewe rero sishobora kuguma ngenda kuba umufasha w'abantu batumvira, w'abantu batangomba, w'abantu batankeneye. Ugasanga mpemu yararigiriye, hanyuma ugasanga malheureusement igihe ibihano n'ingorane zitanguye kuza mu bihugu no mu makungu, abantu benshi batangura kuvuma, none abasenga bari hehe, none abasenga barahari. Mugabo abasenga bameze nkande, bameze nka Loti. Abasenga mu mpemu no mukuri ni bake. None igihugu cyose nka Sodomu na Gomora habuzemo abantu 10 b'abagororotsi. None ugira ngo nta mashengero kidege ucanka ukamenya ngo bari bafite ivyo bizera. Uyu munsi niko bimeze natwe, dufise abasenga benshi. Ubundi muririmbyi yaravuze ngo abasenga ni benshi, mugabo ikibabaje nuko ikibi kibandanya kwiyongera. None ikibi kikorwa n'abantu. Erega yaba dufise abantu bakora ikibi atari abasenga, nta kibi kiba kiri mw'isi. Ubundi akantu gatoya ntigashobora kurya ikintu kinini, mugabo bica bigaragara niba ikibi ciyongera kikaza kikarya iciza. Seke abakora ikibi aribo benshi gusumba abasenga mu mpemu no mukuri, nubwo abitwa ko basenga bahari. Imana imutabare cyane. None rero nagomba ndababwire ngo ntimucike intege, turasenga n'ivy'ukuri, ariko hariho ibintu bitegereza gushika, kuko Imana yahanuye abantu kenshi ngo bumvire mpemu yera, bubaha Imana. Kandi ikintu rero gitangaje nuko nabo basenga benshi, nababwiye mbere mu butumwa mperuka kuvuga ingene Imana yanyeretse ukungene abantu benshi badafise amaso, Satani yabanogoye amaso, bitwa ko basenga. Be murazingurura muri Yesaya 41. Yesaya 41, abantu bakitwa ko basenga, mugabo ugasanga baranogowe amaso, nta maso bafise. Kuko iyo mpemu yarari karahishura ibintu, iyo mpemu yarari karerekana. Iyumvire ingene abantu bashobora kuba bavuga ngo bakurikira Imana, mugabo ntibizere ubushobozi bwa mpemu yera. Yesaya 41:8 niho dutangurira. Abantu benshi barasenga mugabo ntibumvira mpemu yera. Abantu benshi barasenga mugabo nta mpemu yera bafise. Kuko reka ndakubwira, nta kuntu waba wumva yuko wumvira mpemu yera ukabura uri umutayeri nka Jose nibaza ko utari mu batayeri babesha. Umuntu ukamuha randevu ngo impuzu yawe uzoza kuyitora ku wa gatandatu, akacaza ku wa gatandatu agasanga no kuyikata nturayikata, hanyuma kuwa Mungu ukagenda gusenga ukamanika amaboko. Undi umuntu w'Imana, uri umuntu w'Imana gute kandi uri umubeshi n'amarandevu utayubahiriza? Nizere yuko atari ko bimeze wewe. Uzurabe abamenwizi, abantu baba baje n'abantu usanga babesha, abamekanisi, abantu usanga babesha ivyuma bakubwira ngo igugwa 50,000 kandi cyari ikintu cyo mu 10,000. So dufise imiduga twaragowe, usanga batubesha ibiciro bakabimanika ko ntubizi, kandi bafise college y'abantu baba beshi nyene. Hamwe naho bakuru ikaba bugenda muri mangazi, babonye uri patron ari mwe n'imodoka, ko baca baduza bakaduza gose bikarenza. Dufise abantu buzi ububeshi, dufise abantu bakora ubuzi buzi ububeshi, dufise abantu babaza babesha, ugasanga kuha ibintu bidakomeye, ibintu bibi, ugasanga abantu barabaye abaesco, barabaye ibintu biteye ubwoba, biteye isoni cyane. None niba mpemu yera yanka ababeshi, niba mpemu yera yanka amanyanga, niba mpemu yera yanka abasambanyi, akanka ababorego, akanka abaraguza, dufise abantu na bugingo n'ubu bacinjira mu rushengero mugabo baraye ku mupfumu ngo baje kubaza. Uwundi muntu niwe yavuze ngo yaragwaje umuntu muhira iwe, hanyuma ngo abo bagore ngo babiri bari bavuye gusenga, ngo abacako uwo muntu ngo bariko barabwirana ati ko umuntu wawe agwaye rero tukaba twaramusengeye bikanka kakira, ati reka tuje no kubaza kwa mupfumu, ati ntawe ubizi ivy'ubu biragora. Urumva, ugasanga abantu basuzuguza ubushobozi bwa mpemu yera. Uwundi muntu ariko aravuga ngo none ko witwa kusenga twari turi Imana ngo tumenye vyose. Hari ukuntu abantu bashobora kuja ku bapfumu bakaraguza, bakazana ibintu bakwiye kuraguza, ukabona bagenda mu rushengero ngo barasenga, mugabo bizera n'imbaraga z'abapfumu, kandi bo bashobora kuguha umuti ngo umukobwa wawe arongorwe cyangwa umuhungu wawe arongore, bizera ibintazi bene data bakabangikanya. Ivyo byose mpemu yera arabiraba, bikamubabaza bikamutunguza. None mushaka igihugu gihinduka gute? Dufise n'abantu bize
amategeko bakiga bakaja guca imanza mugabo bakaba aribo ba mbere barenganya bitwa ngo nabakizwa ukaza wumva bariko barisigura ngo twebwe dukorera kuri roho de l'État dukorera ni ibintu byinshi biteye ubwoba kuko ugasanga dufise abantu b'aba economiste bize ibintu by'ubutunzi uwo musozi w'ubutunzi utundara ko satani mugabo batora umuntu ngo genda utubuga ubwira ikigega ugasanga niwe musuma wa mbere kandi yitwa kasenga bakavuga bati none igihe Farawo yabwira Yosefu amaze kumusobanurira inzozi ati ibyo bintu bikurara by'ukwinka wabonye zimwe zinanutse zirya inka zivyibushe ati ibintu n'ibintu spirituel si ibintu physique kuko normalement inka ntizirya inyama inka ntizirya inyama inka zirya ivyatsi ati aya masaka wabonye ayonze ariyo yariye ayavyibushe ubundi no mu bintu ivy'ibiterwa nta masaka aryana ku bwayo kandi no mu bintu by'ibikoko n'ibyo bikoko birya ibindi nta gikoko kinini kirya igikoko nta gikoko gitoya kirya igikoko kinini no mu mazi mu biraro ibifi binini birya udufi dutoya ifi ntoya zigindagara nyene nuko bimeze nta kintu gitoya gishobora kurya kinini mugabo kuri izo ndoto Imana yeretse Farawo yabifashe mu bintu by'umubiri mugabo ntibyari iby'umubiri byari ibintu spirituel byiza rigiye kuzotera hanyuma mugabo akakenera umuntu afise impwemu y'Imana muri we ashobora kuburira umwami avuga ati ibyo Imana igomvye gukora irabikumenyesheje ni wubaha ijambo ndakubwiye jewe ukarondera umuntu mu bantu bawe baba economiste batwara afise imbaraga n'ubwenge bw'Imana muri we arasha gushobora gusokiza igihugu ku buryo bw'uko nubwo tuvuga tuti urabona iyo bariko baratanga politike y'igihugu baravuga bati twifuza yuko mu myaka 2030 abarundi bose baba bashobora kurya gatatu ku munsi barya mu gatondo saa sita no ku mugoroba abana b'abarundi bose baba bashobora kwivuza neza abana b'abarundi bose bashobora kwiga neza bagatanga programme nziza pe iba ari great dream iba ari indoto nkuru indoto nzima zikomeye mugabo abo kushira mu ngiro kuko abatanze programme nka perezida atanze programme si wacagenda mu madomene yose ngabishitse hategereza kuboneka abafise umwuka w'Imana bidaherera mu majambo gusa bagashira no mu ngiro bakabwira n'umwami iti koruku kuko wibuke Farawo umwami w'umupagana tubaha Imana yaciye avuga ngo iki Mose amaze Yosefu amaze kumubwira izo ndoto yaciye avuga ngo nta wundi muntu twobona afise impemu y'Imana nkawe ati bari uhaja rero hanyuma ubikore tuze turabigena ubikora akaba afise Josefu mpemu w'Imana nahagera no muri ico kibanza muze musome murana ingene yorganije Egiputa cyari igihugu c'ikinyabyaha abantu batazi Imana mugabo kuko hariho umuntu umwami yizigiye arimwo mpemu w'Imana arorganiza igihugu cose kiratabarwa mu gihe ibindi bihugu vyariko biricwa n'inzara kuko we yaciye arimisha igihugu arahunika ivyimburwa ica gatanu c'ivyimbuwe ku mwaka iyo myaka ndwi y'uburumbuke atangura gukora ibintu vyiza muze gusoma ico gitabo cyose cy'itanguro muzobira muri bya mirongo muhere mu mirongo ya 30 na ibice 30 murabe ingene Imana yamukoresha ibintu bidasanzwe atabara Egiputa yose umugabo umwe gusa kandi nakana by the way rega Yosefu nta n'imyaka myinshi yari afise nico gituma je ndiko ndasenga Imana mbwira Imana mana hagurutsa basi generation y'abantu bakiri bato bafise mpemu w'Imana kuko ndakura yudafise mpemu w'Imana hari ibintu tushobora kwafonda gukora Imana idufashe cyane kuko turabafise abantu bagiye muri politike mu musozi wa politike mu musozi w'idini mu musozi w'ubutunzi w'amashuri abadiregiteri b'amashuri abashikiranganje b'indero n'ibindi mugabo tukaraba uwo muntu yahora avuga ngo ni nyankamugayo nibikarika akora Imana idufashe cyane yanyankamugayo dutegereza kurondera abantu bafise mpemu w'Imana
bazoja muri domene kanaka umuntu avuga ngo mugombe mumfunge mugombe munyice ivyo Imana yambwiye gukora ndabikora uko sinemera kugira iturire sinemera kuca nifatanya n'abantu kubera uno munsi haragera igihe banoma abantu bakavuga bati reka turabe twari tuzi ko mu bantu b'Imana mu bakizwa mu basenga ariho hari kuva abantu banka ibiturire bamagana ibiturire ariho hantu hari kuva abantu banka ubusambanyi banka kurenganya niba bagiye muri duruwa bagiye guca imanza banka kurya imfuvyi n'ingo z'abapfakazi n'abakene mugabo ugasanga malheureusement nabo bitwa ko basenga mu mwaka bakunomye kuri poste kanaka afise inzu zibiri afise inzu zitatu izo nzu adashobora gusigura s'il vous plaît ahantu yazikuye ugasanga ni kuja guhiganwa gusa agenda yerekana abantu sigaye ngendera muri V8 adashobora kwerekana ahantu yayikuye ko hemerwa n'Imana yakoze iki yakoze nk'uko abandi bose bakora ukaca usanga igitutsi rero kigarutse kw'ishengero kigarutse ku basenga kuko abo bantu bose batwara ibihugu abo bantu bose baturongoye baba bize mu mashuri y'abakatolika baba bize mu mashuri y'abaprotestanti baba ari abakirisu bacu mugabo ugasanga malheureusement ivyo twabagaburiye tubagaburira iki n'ivyo nyene bariko barama nuko umwe wese arondera kuronka uwundi niwe yavuze ngo kwikatira la part du lion aho iyo ni intambwe ishikiriye imbogo ikayica aho ishikiriye itabura itako ryose igenda kurya yonyene itabura ukuboko kose umwe wese yikebera ugwishoboye kugira ante ugwishoboye gushikira mugabo niyihe uruhara rw'abo banyagihugu bato batagira ikibavugira niruhe ruhara rw'abo bantu bato bitwa ko niho umuntu avuga ati none je nk'ubu unzaniye envelope undi muntu umwe niwe bahora bazanira ngo bakavuga bati bamwe bimba izahabu ngo bivye ngo izahabu bakamenya ko ari karubaka nk'inzu ngo bakaca bavuga ngo wewe ngo nyakubahwa naka ngo tukuzaniye ngo dufuko ngo twarumvise yuko ngo uri kurubaka ngo ngakazu ngo none ngo tugovye guterera ngo dufuko tubiri tw'umusenyi kugira ngo ushobore gushira ku nzu nyadufuko tubiri tw'umusenyi ukaja usanga ngo ni nk'izahabu zivara nk'imiliyoni nk'amajana 5 muri yaridi bakuzani nitwo dufuko tubiri tw'umusenyi bwira ico yoca ashobora asubira kuvuga nimba bariko barazimba bidakurikije amategeko canke bashora ubutare bw'igihugu baca babujana hanze abantu 3 4 5 aribo baca bagabura amahera avuyemo mbwira ico wosubira gukora bakuzanira udufuko tubiri tw'umusenyi udufuko tubiri tw'umusenyi ugasanga ni miliyaridi 3 canke miliyaridi 10 wosubira gukura ko umuntu ariko hariho abantu bavuga bati none nimumva ko dukeneye kw'Imana ipfuma ivyara iyindi generation ishobora kutemera udufuko tubiri tw'umusenyi bakemera bagapfa bakemera bagakena mugabo bakaba abantu b'abagororotsi b'Imana bavuga ivyo Imana ivuze bavuga ivyo Imana igomba buzuye mpemu yera muri majambo kandi abo tubarondera muri abo bana bacu batoyi bakiri batoyi kuko abandi bo urumva umaze kumenyera udufuko tubiri tw'umusenyi ntuzokongera gusubira kumenyera ubukene no gusubira kumenyera gutwengwa kugenda n'amaguru bizotera isoni uyaye turacyakeneye ko Imana ihagurutsa abantu nka ba Yosefu utugeneration dutoyi kara kajene Yosefu ntiyari bwarongore Yosefu yakoresheje ibintu nk'ivyo atararongora badaniyeli barabasore abantu b'abasore mugabo badaniyeli bagenda bacetswe amabanga bazenswe ibi abaministre de finance abaministre de l'économie ngo kugeza naho arongora abakonikoni n'abapfumu bo muri hehe i Babuloni mugabo afise mpemu yera dukeneye abantu bafise mpemu yera bakanabaca bakira no mu ngiro atari mpemu yera wo ku munwa gusa atari kwivuga twese ngo turasenga atari kwivuga twese ngo tuzi Imana Imana idufashe cyane abantu bashobora kumenagura Imana igomba guhindura ibisekuzo nk'uko muri Yesaya 41 hatubwira reka turabe 41 ibiremesha bubaha Imana ariko wewe Isirayeli musavyi wanje Yakobo ubona atoranije ruvyaro rwa Aburahamu
umukunzi wanje, wewe uwo natoye nkagukura ku mpera z'isi, nkaguhamagara nguve ku mfuruka zayo, nkakubwira nturi umusavyi wanje, naragutoranije sinagutaye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Abakurakiye bose bazoteterwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke, abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakugwanya bazocika ubusa bakamangane. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire ntutinye, ndagutabara. Ntutinye musiba we Yakobo, namwe nkehwa z'Abisirayeli, nzogutabara niko Uhoraho agize, kandi Uwera w'Abisirayeli niwe mucunguzi wawe. Raba, nzoguhindura igisekuzo gisha gikarishe gifise amenyo, uzohuragura imisozi uyinoze, uzohindura uturambi nk'umuguruka, uzobigosora umuyaga ubitumure, agashururu kabishwiragize. Nawe uzohimbagwa n'Uhoraho, wirate Uwera w'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Dukeneye generation rero, nivyo ndiko mvuga, babanza kugiranira pacte n'Imana by'ukuri, bumvira umufasha ariwe Mpwemu Yera, bakavuga bati Mana, jewe ndemeye kwiheba, nubwo ndemeye kwiheba no kwirekurira mu maboko yawe, mu yandi majambo no kwiyahura, kuko kuvuga ukuri muri generation yononekaye, kuvuga ukuri udaciye iruhande ku bantu bafise amafaranga menshi, bafise amadolari, bafise ibizu, bafise amavewiti, bafise ibintu bikomeye cyane, ukavuga ukuri ugahangara, ati yaba arivyo bintu muriko murakora, yaba arivyo bintu muriko muragenderamwo, ni ibintu bibi. Imana ntibikunda, Imana ntikunda ibiturire, Imana ntikunda ubwicanyi, Imana ntikunda akarenganyo, Imana ntikunda ko ivyari kuri vy'itunga ry'igihugu bitwara abantu babiri cyangwa abantu batatu. Bitegereza kuba abantu buzuye Mpwemu Yera. Turiko turanasaza, turiko turakura, buzuye Mpwemu Yera, babanje kugirira confiance Imana, bati nubwo vyodusaba tugapfa. Murabona ukungene barya ba Danieli na Shadraka na Meshaki baravuga bati dufume dupfa, udute mu bwoko bw'intambwe, mugabo ntitwiyanduze. Uyu munsi bari ba Danieli none, uwele Joseph, wera de Joseph, Yosefu wemera bagafungwa, bakaja muri gasho, batako dusambana kugira ngo turonke akazi keza na poste nziza. Uyu munsi dufise abagore bize amategeko, bize ivy'ubuganga, mugabo babanza gusambana n'ababaha ibiti bikomakomeye kugira bashobore kuja hehe ku maposte kanaka. None niba renda kwigurisha n'umugabo bakavuga bati genda muryamane ntakumara, hanyuma ucuronka kidegiti, uzokwiatanda ko haba impinduka kuri iyo poste agiye ko gute. Umuntu yabanje kwigurisha, umuntu yabanje kuja ku mupfumu, agatanga umwana wiwe, agatanga umugabo wiwe, cyangwa agatanga umugore wiwe, agatanga amaraso mu yandi majambo kugira ngo ashobore kuja ahantu kanaka. Uca witega impinduka yiwe. Nuko mama Asira asenze arambaraye hasi, nuko mama afata, nuko naka asenze, mama Roza, mama Jakira inde gasenze garambaraye hasi, yaragurishije, yaratanze amaraso. Bitegerezwa ko kuri ayo maposte de décideur, kuri ayo maposte akomakomeye, Imana ihagurutsa twa Yosefu tutaracafura, twa Danieli, twa Shadraka, twa Meshaki, buzuye Mpwemu Yera, bagendera kuri directive y'Imana. Imana ibabwiye ngo ntutinye. Aho Imana yabwiye ngo iki? Ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kugororoka kwanje. Abakurakiye bose bazoteterwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke. Donc
abantu bizera ko nubwo Imana ibahaye ahantu kanaka ko ari Imana yahabashize. Nta mupfumu bagiye gupfukamira, nta murozi bagiye gupfukamira ngo barasaga indasago, nta buzima bwabo bagurishije ngo babanze basambane. Akavuga ati ni Imana yahanshize, ati zohanzigamira n'abakurakira, kuko nabizi abantu bavuga ukuri muri iyi si, abantu b'abanyakuri barangwa, kuko isi yaramaze kubora, yuzuye ikinyoma, irongowe n'ikinyoma. Bazobaho bake kugira ngo Imana ishobore kuzana impinduka mu gihugu cyacu. Ino sifi gusa yo kuzokumva ngo umushikiranganje naka arasenga, ino sifi gusa yo kuvuga ngo naka ngo umushinga amateka naka arasenga, ngo umudiregiteri generale kanaka arasenga. Ibyo ntibikwiye, kuko Yesu yaravuze ngo muzobamenyera ku byo bama. Abantu badatinya kuvuga ukuri no kudoma k'ukuri. Nimba Imana ivuze ngo ibi inye bigenda uku, hagati n'igitsure cy'uwamuhaye ko azomwankira kumukura, akavuga ati ndagukuye kubera udashitsa volonté yanje, mugabo wemera gushitsa volonté y'Imana, ubugombe bw'Imana. Haleluya. Nico nubise no musengera dusaba Imana. Ko gusenga n'abavuga ngo abasenga ni benshi, gusenga twaba twasenze, mugabo harageze ko dusenga. Imana igasisita abantu bafise mpemu yera, badatiye nubwo byose bakakwica baguhoye ukuri, bakuhoye icyiza ukora, mugabo ntibaguhore yuko uri umurozi, uri umwicanyi, uri umupfumu, uri umusataniste, uri umuntu yagurishije ubugingo ikuzimu. Dusaba Imana rero isisite mu bajene. Haleluya. Abajene batarononekara, Imana ibaplase mu madomene yose. Haleluya. Mu madomene yose guhera hejuru gushika hasi, muri iyo misozi yose tuje gusengera uko arindwi nayivuze, Imana ibashireho no mu mashengero. Imana ishiraho abajene pasteur, abajene leader batarya ibiturire, baticana kugira ngo baniganire ibiti n'uburongozi, kuko dufise abantu bitwa ko basenga mugabo nta impact, nta bigaragaza aho bari ko bubaha Imana. Dufise abantu basenga babesha, dufise abantu basenga bangana, dufise abantu basenga bakiraguza, dufise abantu basenga bakipfumura, bagisambana, bagikora ivyanka n'Uwiteka vyose. Nukuvuga iki? Ari atatandukaniro hagati y'abitwa abapagani n'abitwa ko basenga. Dusenge rero kugira ngo Imana isisite aba bajene. Haleluya. Kugira ngo Imana ibahindure intosho. Aha ku murongo wa 13, kuko jewe uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntutinye, ndagutabara, ntutinye musiba we Yakobo. Mu yandi majambo, abo twita kari bisiba, kari abantu bato badafise imbaraga, batazwi n'igihugu, batazwi n'ishengero, batazwi n'imiryango, Imana ibakure mu ntama nka bwa Dawidi. Haleluya. Imana ibakure hariya batawe, Imana iba resuscite mu yandi majambo, kuko hari igihe isi baremera ikabataka ivyondo, ikabataka imishanga, ikabataka imicafu, ntibaboneke kandi bahari basenga mu ntego no mukuri kandi biteguye no gupfa kubera bahagarariye ikuri. Imana idufashe cyane. Abo bantu Imana ibakure muri ayo makaverne, ibakure kwa kuri Imana yagenda ikarokariza Gideyoni ngari karasekura ingano yimvye mu kino gisekuro akayinyegezayo, asekurira hana abamidiyani badashobora kubona kuko bari baratinye. Imana ikamusanga ikavuga ati ewe muhizi w'inkomezi we, ati haguruka ugende utabara Abisirayeli. Ikibaza cawe si ico gusekurira ingano mu kinogo, ni ico kuja kuribera Abisirayeli bakore mu miwe y'abamidiyani. Dukeneye abantu nk'abo, dusenge Imana ihagurutse abantu nk'abo. Imana ishimwe cyane, kuko nubwo twosenga ngo dusengere bande, hari abamaze gutanga imitima yabo ikuzima, hari abamaze gutanga ibintu kanaka. None abo bantu bibaze ko ayo maraso aguma atakamba imbere y'Imana arira n'ibimazi batanze kugira ngo ibintu ntibihinduke mu maminisiteri kanaka, mu gihugu kanaka, mu bintu kanaka. Wiyumvira ko Imana izoca ibirengagiza ngice ngo irimira ko amasindi ivyo vyaha bakoze
tubanje kuvyatura no kuvyihana. Imana dufashe cyane. Mugabo hari abantu batarononekara, abo bana bacu, abo bana bato, Imana ibavyure, ibaha imbaraga zo kurinda, zo kunesha, kugira ngo nibabasisita bakabashira mu madomene kanaka atandukanye, bahagararira ukuri kw'Imana, boye kuguma bahumanya igihugu, boye kuguma bahumanya ishengero n'imiryango, kubera ivyaha basokuru n'abasokuruza banyegeje. Imana idutabare cyane. Imana ibahindura ibisekuzo. Kirababwira ngo raba nzoguhindura igisekuzo gisha, gikarishe, gifise amenyo, uzohuragura imisozi uyinoze, uzohindura uturambi nk'umuguruka, uzobigosora umuyaga ubitumure, agashuru kabishwiragize, nawe uzohimbagwa n'Uhoraho, wirate uwera w'Abisirayeli. Kugira ngo Imana ikubwire igisekuzo ushobora kuza kumenagura uturambi, utegerezwa kuba Imana bitari mu majambo, bikava mu majambo no mu ngiro. Nabibabwiye ngo utegereza kuzura Mpwemu Yera, kuko dufise abantu basenga bakiva ngo baje gusenga kugira ngo abarongozi b'amashengero kanaka bababone, ndi umukirisi mwiza kugira ngo ntangire igira cumi bambone, mugabo atamana, ata Mpwemu Yera iri muri bo. Imana idufashe cyane. Dukeneye abantu buzuye Mpwemu Yera. Nubwo isi yo kuvuma ikagutera ubwoba, ikagukondorera inyuma kubera ibyaha uri kudoma k'urutoki kugira abantu bakizwe, ubuzi ko ijoro rigushigikiye. Ntacyo bimaze ku isi yo gukomera amashi ngo bose bavuge ngo ni umukozi w'Imana mwiza, bose bavuge ngo ni umurongozi mwiza, mugabo Imana yaragukuye mu yandi majambo. Mpwemu w'Imana yarigiriye ati wamufasha w'Imana anyumvira, abesha abantu ababwira amadisikuru meza gusa, mugabo nta kirindani muri waragaragara, ntanyumvira. C'est un Robert, ntiyumvira Imana, ntiyumvira Mpwemu Yera. Dusaba Imana isisite ukwaruka rwacu, umvira Mpwemu Yera, buzuye Mpwemu Yera, ku buryo bw'uko azoguma yuzuye Mpwemu Yera, nubwo azotagwa muri prison aho ubusa, nubwo azotagwa mu gongo intambwe aho ubusa, aguma yuzuye Mpwemu Yera, ibintu bimuhindure, abasi ntibamuhindure, abamaze kononekara imitima n'imishara n'imibiri bamuhindure, ngo bamuhinduze ubusambanyi, bamuhinduze ibiturire, bamuhinduze ivyanga n'Uwiteka vyose, aguma ahagarariye ukuri nuko bamutera amabuye, ariko avuga ati ndashima Yesu kandi washigikiye kandi turi kumwe, niwe yamandase kugeza ambujije kuvuga neza wakarara, kandi nzokora icyo Imana igiye gukora mu madomene yose. Imana iba place rero mu misozi uko ari ndwi yose, Imana idushirira abo bantu buzuye Mpwemu Yera, bahagarariye ukuri. Yesu abaheza ayo majambo.